favor without limits. G and Films, Good News Films, double favor without limits. Simabukuwa icho wabubikije simabukuwa icho wabubikije ubikije neza uyiguhane inyungu nabi uyiguhane inyungu ivyo vyose ningaruka ivyo vyose ningaruka. Hanyuma asenge unyihanganire gusa nyene nuko umuntu akuze hajya kuyaga nawe ego naje ndakuze mugabo nyene ndazi yuko musumba munkurira kandi kuyaga n'umuntu akuze nk'iyo yakosheje canke umubwira nk'ikintu uba utashimye hariho igihe avyakira nabi ariko je ndabibabwiye kubera ndabakunda ndabakunda gose kandi ndabubaha burya musore azi yuko mwantangaje mwaranyumije mukaduka mukakigwa ngo mugira muvuga ubutumwa aho abashitsi b'abakozi b'Imana karuhariwe bari ngaho burya mu papa w'icubahiro waramubona twari kumujya musigura ry'amasengesho ngaho barakwakiriye ngaho uratubwiye ubutumwa ingene Yesu yahuye n'umugore w'Isomaliya ngo umusomaliyakazi ngo Yesu ngo akamuha amazi ukaduka ukikura kwa gashamba asenge reka je narumi ngo Yesu ngo yaragwishije ngo imvura ngo umwuzure ngo uraba ngo abantu ngo baroga ngo barasubira ngo baroga ngo barasubira ngo baranywa ngo inyota ngo irashira erega wari kuye kwa gashamba bijya bintu wari kuravuga wari kuracurikanga ibintu wari kuracurika ibintu yes umva bari Yesu kuko buri bisoni je na nubu ndacatangara ndacumirwa no kuvuga mwaradukoreye amahano ujya mwuzure kuri no wabaye sigisubiza sakantu kabaye hagati ya Yesu n'Imana nko kwabivuga oya kijya cyari gihano Imana yari yatanze ku bantu bo kuri Nowa kubera ubutumwa bwaravuga bakaganika amazosi ujya mutama Nowa rero we yaragororokeye Imana aho abandi banka kwihana we akihana akaguma agororokeye Imana rero kitanga ujya mwuzure kugira ngo ihereze igihano intagondwa abantu bose base kwihana ujya mwuzure warabakonesheje kiyo ni cyari gisubizo ntiyari inyishu Imana ihaye abantu ngo boga amazi ngo banywe abantu baratikiye abantu barahuye n'ibyago bikomeye umwuzure uratwara abantu naho turiyambika ibara urabesha Yvette nawe akaduka neza agashiramwo ikirungo akavuga yuko yobu nimba ari yona ngo bamizwe n'intuzenya ngo bamize ifi amasengesho araburudubi abakozi b'Imana barumigwa barabasuzugura barumigwa baravuga ati none aba bantu nabahe muracurikanga ibintu muzure ujya muzure no mwisezerano rya kera bijya wari kuravuga byari byo mwisezerano rya kera senge Gasora hajya je nakira bajya abantu ibyo wabonye warabibonye bijya je byose navyumvise mu radio ikindi naco twe na Yvette twari kwidiri
wewe hariho inkuru utazi, hariho inkuru utazi yuko navyaye umwana ntigeze ndera. Rero amakuru yo kwizera twumvise ngo asengera mw'ishengero hajya abakozi w'Imana wabonye hano, haya twego turagerageza ngo turabe ko botwemerera kugira tujeyo, twari twamwumviseyo. Rero mfise ako gahinda, uwo mwana sinigeze ndamurera, sinzi n'ingene asa, sinzi n'ingene angana. Narirutse twaragerageje hose, twaramurondeye twaramubuze. Niyo mpamvu ubona ndiko ndahangayika, mfa nabi ncuramika ibintu. Nanje ibyo vy'Imana navyo nzi kuko iwacu ntitwigera twinjira no mw'ishengero. Senge numva mbabaye cyane, ndababaye kubw'uwo mwana, ndavyo narinzi. Soso Senge, ndababaye kubw'uwo mwana cyane cyane, kubera ko kwangara jeho ndazi ko bibabaza, ndazi ko biruhisha. Senge ndazi ko biruhisha, ndababaye kuko uyo mwana ico kibazo mwaragikomeje, ntimwagitoreye inyishu. Kubona mufata ibintu mugacurikanganya kurya kubera uwo mwana ariko arangara, ikibazo si uko mwari kugikora, ahubwo mwaranavyishe byose. Senge, ariko ndazi Imana izobitorera inyishu. Gusa mwaciye mu nzira itari yo gucurika ibintu, mwaracuritse ibintu ampurisi mufise ikibazo nk'ico cose. Mbese ahubwo nyene tukivuga ivy'uwo mwana, ca kibazo canje na Yvette waciye ugishira ku ruhande, Gasenge. Umviriza Sora, ikibazo camwe na Yvette ntakubwiye ukindekere, ndagifise mu ntoki. Ingaruka ugende uburagumana na Noriya, urabutwo mwoba murakora. Jewe ikibazo camwe na Yvette ukindekere, kandi amutelefone aze tukirangize kuko urarushe. Ndabona urarushe, kandi amurondere. Yvette, Sora, nyaruka niwe twarindiriye kandi uradutebeje. Bitera sawa. Karibu ngaho, icara ngaho unyegere. Wabonye Yvette yaje? Ive, urumva nari ndaguhamagaye kugira ngo tuvugane. Burya umuryango ugiye hamwe ukavugana ni vyiza cane, kandi iyo mwiri hagati yanje ndumva nezerewe, ndumva umengo ntiturasanzara kandi ntituzigira dusanzara, ntibizonakunda. Yvette, so wanyu yari umugabo yapfuye abarondereye, ariko data yarafise amatongo, yarafise amaparsera mu gisagara, niyigeze n'umunsi umwe yiyumvira ku bana biwe ingene bazosigara bagaragara, niyigeze yibaza yuko azobasiga mw'ibarabara. Arapfa, ubu uyahari hariho hose, ariko ariyumvira ati none abana banje bari hehe, ko vyose yaciye apfa biriye. Yari yaciye apfa biriye vyose arabimara, ariko wewe raba ingene yabasigiye. Namba hari imiryango 8, ubu
ugiye kugabura n'uyu mwene wanyu utwara ine nawe atwara ine namba hari itatu utwara umwe n'igipande nawe atwara umwe n'igipande uko niko bimeze nta by'amasentare sishobora kuvyemera ko muvyinjiramo kuko isentare muvayo mushavuraniye ntimuzokwigera musubira gukundana ntimuzosubira guhuza n'umunsi umwe ariko nitwaja hamwe mukumvikana muzotinda biza birahera buke 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 urukundo ruza ugwara kugwaze nawe ugwara kugwaze ugwaze nawe agufashe kuko ni mwene wanyu ni amarasamu aho rero ive ntacu hindura kandi ntacu subizako kuko jewe namaze kubona hamutoreka iyo nda y'akadada ibintu ntivyogenda neza senge ibyo nivyo kuri wari umpamagara ivyo ngenda cyako biti n'amabuye ari ivyo bintu uje uri kurampamagarira gasenge ibintu nk'ivyo mana ubu basi narinzi nti wangiriye amasurprise ugomba ngirire umwaka mushasha nyene ariko unyumvire kweri kungene uri kurambabaza senge none gayive ibyo si iby'ingenzi ariko nubona yuko undi mwana ariko arahangayikira mu ibarabara nta n'isoni uyu munsi birarangira niko ndakubariye uwundi mwana nawe nyine araronka ibisigi vyase kuko niba muvyara yaramutweretse yaramutwemeje aho ntacu hindura reka rero tuganire nk'abantu b'umuryango twunze ubumwe sora we turavukana yego papa wacu si Karori cyane uranzi ko nitwa Yvette igikirundi urarizi gwanje nori yobekwa nitwa gute Yvette si Kanyana Kanyana wow nunarizi Kanyana okay urarizi papa wacu si Sharire niwe neza cyane wewe rero uri Solange mwene wacu ewe ubu nyene rero nawe narumvise ko uri umukozi w'Imana uri umukozi w'Imana wasizwe amavuta ya vrai atari vya pirate ubu rero uraje umpindurira izina siko unyongere irindi zina umbatize irindi zina unyite barandirira Yvette kopo ni vyiso vyawe biguma bitibuka ivyosozi uguma undirira je barandira jewe kanyene Yvette jewe uzabaze sora ja ayo marira yawe nacambuyiye ahubwo yurira amaraso Ive ndakubwira ivyo bintu wewe wigize wewe ntubona ko twabwiye senge ngo yinjire muri afere yacu kugira ngo ibintu wemere bigende neza ivyo navyo umbwira ngo ndiriza ndakubwira na Yesu azohoza abarize utarize ntazoguhoza kimwe no kubwira coco hamwe n'Imana igiye kumfasha gushika mu butungane ntibishobora kuguma bimeze gutyo nagira ndabikubwira mbivyo wigize wowe nibiki Yvette ngaha mu gihugu uri giki wewe uri giki waranse ko tugabura ku neza nagira ndakubwire yuko ngira ndakwereka uwo ndiwe ugabura nande sora ugabura nande sora nawe iki nawe burake tuhereka abagabo sentare zo dutunganiriza ubu ntibikiri vya bindi ariko gasenge nukuri ndakubaha kandi ndagukunda urabizi ni wewe mu muryango nsigaranye sinokwanga ico mpanuye sinocanga uwo nawe yiriza mama wanje niyihanagure siko hariho agashamburete kari inyuma y'irya nzu niniya kajya agashamburete kari inyuma y'arya mazu hariho agashamburete kari inyuma y'arya mazu manini basi reka ndakamuhe dawegereze nawe uronka ibisigi ku bisigi vyaso kamwe mwaza hasi nta mwana n'ikinono niko ndakubariye mwaza hasi navuze ari zine mutegeza umwe twara zibiri undi zibiri niko bimeze mwaza hasi aho nahejeje kandi simpindura uruko bwarundusha
uwo rugahura reka ndamuzane muri irya nzu yanje nini hanyuma ndamwigahurire nta n'umusada nirwa ndasaba ibi navyo yihaye vyo kurondera amadiri mu kurondera ivyanje bimubana idirisha yiwe mubana idirisha koko nuko nyene naze ndaguhejeje wenda ku mitsi urabona senge bo nta kundi nyine uko zivugijwe niko zitambwa reka ngende kubwira umupangayi yicarira avance hanyuma nyuma Sorange aje yinjire yego nyene apfe yo kuza yinjire nta kundi dusangire tukabure twanze hasi yo urakoze cyane mwananje urakoze cyane senge haburi rwango haburi rwango nukuri ni mugwane mu Nuwebe umoresha erere wakoze rero kuza kunda cyane kuri nubone hari haheze igihe gitoya tubonanye nari namaze gukumbura nukuri kandi sha wakoze na bijya bintu nzaniye bijya nayo ndabikeneye cyane he ubutumwa nashikanye uzontangira raporo nziza ko nashikanye byo narungikanye yego he umugoro nasarishije gawe twazanye n'umujamo ujya mutipa ari hajya n'umujamo wanje natwe tutinjiranye mananje we uri urazana n'umuntu ukamugumiza ku irembo none gatatu ariko nawe none twinjira n'umuntu mutazi nayo je naswe mutaya complexe pe nukuri ani bisanzwe reka basi musubira inyuma ucumura mu hanyuma kidogo hanyuma tugenda ya hello no meze neza yego ni sawa okay nitwa King Sabbas nanjye nitwa Tatiana mutubabarire ko natwabahejeje ku irembo sinzi ko mwazanaye oya nibisanzwe sino meze neza yego ndashima namwe ni sawa ntatwo kumuhana ni mushika vraiment yumva nasigaje tw'ingenzi yego inzoza kindi gihe okay tuzosubira okay sawa sawa sasa tuzosubira sawa hewe uri mfiance wao oya wapi si uri mujamo gusa umuyenzi vya vrai that's nice oya nagira ngo wari uwe wapi reka tugende byabaga murantwenza kuko uri umuntu mubi gutyo waragiye mu rugo rwawe uratekereza urantana igikorwa cyo kurondera wa mwana n'iyi saha umugore wawe gusa aza kuza kuntukira ngaha ataza agahinda n'intimba mfise jewe za kunyasamako iyo mba ndi umuntu mubi mba naramukoreye ikibi nawe akababara nk'uko mbabaye mbe nyamwana wumva ngo turondera ngo yarigiriye muri Australia ntaco nanze kandi nawe ntaco wanze abagabo murakora ikibi mwihoreye kandi mukabigendera uvuze ngo naguhemukiye gute bewe ko wabuze ubwenge ntubaze utu umusore ankunze afise umugambi muke nje kuraba haba mbone ko afise n'igitanda ryamako warigeze umva ico kintu iyo ukimera ntawe kumenya ko ataco mfise ko nubatse umugabo we uragenda uko hanyuma ivyaba uri responsable ijana ku ijana y'ubucucu bwawe naho uri ubwenge kuja kuryama uryama hose ushaka abagabo urashaka abagabo none mwaduka guhenda umuntu muvuga amajambo asosa kugira mu mushikane mu kinogo nta nico kikugombako warakoze ariko Imana yarantabaye sinabaye uwo mwibarabara cyangwa ngo ngume nerekeza abatankeneye narahuye n'umutima wanje wakunda nawe
bandanya mwene ujya mugore wa nabonye mengo n'umusazi Diyodo ndagusetse ujya mugore nabonye nabonye aragapiripiri nukuri kandi uyareka ukome reka ukome maziga doroka sinotukana kugenda umushinga ntaheze umuntu w'umugabo ntitukana mbwa reka ndenda kubwiza kuri umunsi ntigeze nkubwira ku buryo munsi wa mbere tumenyana barayamaze ngo umusha atunga ahusha umugore hari nawushije ubwa mbere je nkiro ngo ujya mugore wanje nta ntumbero yo guhemuka nari mfise umugabo yambereye gapipiri kuva gishika yitwaje ngo arasinye hagira kuryama ryamaye na Bosco hagira ibindi ngo ararusha ndamariki none kuna nkinde kubyara byagenda gute rero naje wawe nje kuzira umwana tuni cyane natumbere wantu shaka umwana karwana baramumpaye warakoze ica kabiri nangeze hano sigaye ndara mu kabare ntagire on ndara kunda yama kumawa kubitutsi kurya umuzi ni kugenda ameze nyene kandi amutunze uko nangeze rero ahantu ndonka amahoro nanje kuyashaka iwawe mugabo nawe wewe nawe sanga ntataniye nawe n'umwana ubyaye mutaye rugo mugahinga uromotse none gasha ubuhoho ukunda kubona uwo ntawe utaniye nawe uwo ntugapipire nkawe wewe ariko wewe uwo mwe hanzaye n'abana mu nyuma nahamwe unamutunze uko ariko umenye ko ntaguhemukiye je n'umuhemu niwe yandungitse gukora ibyo bintu byose kuri finire naho ntugire ubwoba ujya n'intwari nkase ashita nta muri Australia mpaka simito nkimwe yagira iwawe ujya n'umunyamitwe humura azokwitunga abo ntugire ubwoba finire azoza tuzomubona nawe rero amajambo yumvire ko hanyuma uzobica hano yabandi Dorcas wihangane bro je kuzi wawe ntibari ukunda na gato cyari ikindi cyose nashaka ibintu bibiri umwana n'amahoro mu mutima karakanti stress gusa Diyodo anti stress nyene mumperekeze zosubira Diyodo anti stress nyene yego anti stress Imana ikubabarira amina ubuzima buguha icyo wabubikije ubuzima buguha icyo wabubikije iyo ubikije neza uyiguhaniye bigenze gute hewe jewe idiri wampaye nayikoze by'ukuri nasanze abantu babiri umuntu w'umupapa afite utubi twose mugabo muremure papa muremure sana kandi afite n'ubunini ukuntu n'umukobwa umudada afite imishatsi naturelle mwana upanekoti kweli ikibazo rero burya abantu barasa sinshobora kumenya neza yuko uwo narondera ashobora kuba ari we umukobwa ameze nk'uvyibushe bapima nka 65 nko 70 gutyo oya mugabo rero nanabibundiye batambona ndafata agapica sinzi ko aricyo kagufasha kwese yego nafashe ifoto yabo vraiment sure yego kandi nta numwe yambonye kweli yangiye ipica yabo nafashe vraiment exactement ni okay biroroshe rero reka ndagutuma umva rero nshaka umushire kano kantu oya naho utokirigura urasoma nta kibazo mwene byarabibona hanyuma umubwira uti ni King Sabbas abikurungikiye umumpere nino gift inshoza ntuvuga amakuru yanje niyakubaza umubwira uti King Sabbas yarabirungitse nanje sinza ahantu hari yarabirungitse ambwira ngo ndabikuzanire
ndamuhereze gusa ntihagire ikintu na kimwe umva wewe ntutanga amakuru yanje namwe wewe umushikirize nakubaza umubwire ko nawe utazi amakuru yiwanje utazi ahondi koresha umwanya 2 minutes poa Diva divana ubona imeze gute none papa ni sawa ndashima ibintu ko biragenda neza ariko hari ibintu bidasohoka mbona biri ku ivumbi oya papa biragurwa gusa nyene ivumbi sanze ndiko ndarikurako urakurira ko iryo vumbi rero ubona ko ucumenga rimaze igihe n'ibihona bigwa cane twoduza umutari amakoto na breba na nido ahubwo hari n'ibindi bikeneye kurangurwa bana nyinshi yasigaye bikeya n'amakoto yasigaye makeya n'amabreba ya n'amazi ariko amahera ni make mbonamo papa amahera ni make nuko kweza inguvu cane sumbya Sabbas yagira myuko papa nzogerageza ariko Sabbas sino njya navuga mu izina ariko nzogera ikirenge muciwe sawa rero gira urazi ko ndamukunda rero amadeni uhagarike hanyuma n'amazi arakeneye kurangura okay dosura mpara ku mugoroba numbona no kureka muraduha abahana aya ni mwewe papa Diva no muri bande none Jento Olivier nenda bakeneye gatoya hamwe mu manka umunota umwe mu mukozi yego ahanye sawa je ntinje wangiye bandi bari ngiye gusoma rimwe muharakeye wanje mazi yateke munezero w'umutima wanje nezerejwe no kukuramutsa nkubwira ngo rukundo rwawe ari hafi kuza amaso yanje asigarizwa n'urukumbuzi ariko vuba tuzobonana ico nsaba Imana ijoro n'umurango no kugira ngo amakuru najanye ntaba ari impamo ni King Sabbas agukunda akira izo mpano k'ikimenyetso c'umusaruro w'ivyiza bankoreye kuko ubuzima butanga ico wabubikije mana yanje King Sabbas yo mana we akana gacunyeretse
hama rero mugenzi numva ari ibintu ushaka kumenya ko arambwiye yuko ari kumwe na papa wiwe byagenze gute kugira ngo umuhereze zijya kado yashaje aje amashuri nize simaki kandi muyo nize harimo yari compliqué yongira habuze gato gusa kugira banyite ministre des affaires compliqué urabona hamwe nakubwira ko nasanze ko na papa wiwe kujya nyene nasanze kumwe na buje wiwe hanyuma sinzi ubwo nyene nkini ngahe ngene haje mu iciyumviro niba ntumuvye reka ndabinda mutrompa kwaje umuvye nje nambuye ni mutama je ndakeneye hamwe mu 1 minute uwo nkore ikintu ciza yego umutama caraza hanze kumwe wantuma hewe umutama nimumva ko ndamukubise akantu kaka virigire ndamutwara hanze hanyuma ndamubwira nti mutama nije namusa makuru ko mumaze imisi muhangayise mwifuza uwo bita King Sabbas nije amakuru yiwe ndayafisa ni kandi akwiye mugo nje ngwitama kandi kantu kagakwabo nawe mbwira nti ari muri Australia sinaye kuvuga kuri ga kana sinoroje n'umutama ni ari hariya muri Australia hanyuma urumva ko maje kumubwira byose namubwira nti rero isigaye mutama ntumererwe nabi amakuru y'nyambo yakeneye nayo ndayaguhaye umutama yitegereza ndabukuntu mugo ndabona kumengo yagiyemo akantu ko gukanguka kwaje mugo ntiyavyerekana hanyuma arambwira ati rero ni wamenya amakuru yaguye uzoyambwire hanyuma umutama nawe nyene yasa n'uwihuta mbona degagije aragiye kandi uravyumva rero nje ndakoroka naye ngo vyenda muyigizayo nje ndakoroka kwa ya nkumi wambwira ama gift ndatanga yavyakiriye gute bwa mbere nabonye ngakangutse navuye n'imbere inkuru bamubwiye umuntu yapfuye byagenze gute mugabo aciye kereke segonde mbona umukobwa arekrase hewe araryoherwa aratwenga mburi bibaye ngo mu mazi mbona envelope aruguruye arasomye bazi ko bananya no naraba nibiri inyuma hewe mbona umukobwa akuyemo nyambari kete numbaze nyambari iki mbona araravye umukobwa araryoherwa aratwenga hanze yanezerewe sana vrema wow sha nta kinezereye nkukumva diva wanje asubira kugira umunezero hanyuma burya oli sabwe burya umuntu ni munini umuntu aragutse burya jewe ntunzi aya Sabbas sindakuzi wewe nta nagace na gatoya uzi uno Sabbas muvugana unyemerere ndakubwira ibanga nifuza yuko bika ni vyiza cyane yuko umenya uno muri kumwe wariwe King Sabbas imbere yuko mba King Sabbas je nahora nitwa Finle hanyuma ndabayeho mu buzima bubi cyane kandi bubabaje ariko byose zari ingaruka zibazo natewe n'abavyeyi oli aho mbona jewe sinzi mama sinzi papa amakuru avuga yuko jewe natawe nduriyo yagwameze 9 ari imfuvyi ntogwa n'umuvyeyi twa Patricia Imana imwakire mu bwami bwayo nari mu ntara ya Gitega arandera maze gukura nawe hagera igihe agera kwitaba Imana niko kumbwiza ukuri ambwira yuko atari mama ambwira yuko ndi umwana yatoye ampa n'amakuru yose y'abavyeyi banje n'ukuntu byagenze mu nyuma narabaye mu ivyo bihe hagera igihe nankuzima nshaka no kwiyahura nagiye gukizwa n'umugenzi wanje yitwa Sami yankuye ku mugozi ngira ntihikiziriko nyuma y'ivyo nigira inama yo guhindura izina kugira ngo numve yuko n'imiburi mbaye suraje na gatoyi nibagire iryo zina ry'imibabaro nibagire uyo Finle atigeze agira amahirwe na make yo mu buzima ndarihindura nitwa King Sabbas bivanye n'indoto nigeze kugira mbona nabaye umwami niko kwita King Sabbas
nca mpindura ibintu vyose, mpindura identite, mpindura urumva kimwe cyose ndahindura, n'amazina abavyeyi ndahindura. Rero maze kuza no mu gisagara ubuzima ntibwanyoroheye, nagiye kwisanga ndahantu hatanezere na gatoyi kuba, kandi Imana intabare ibyo niketse ntibiba ari byo. Kubera urwo rugo nakozemwo, uwo mupapa nabonye ashaka kwerekana yuko umenga yoba ari data, ariko nibaza yuko kwari kumusha amahirwe yo kwibanira n'umukunzi wanje Diva, kuko nari nakunzwe n'umukobwa wiwe ari uryo wabonye nashiriye amakado. Ndazi neza ko atari muvyeyi, ahubwo ashobora kuba yariketse ko nkundana n'umukobwa wiwe, arondera amayeri yo kutwankanisha. Ariko nagira ndakubwire, urya mukobwa Diva ndamukunda n'umutima wanje wose. Naje ngiye gukora ibishoboka byose nsubire kwigarurira umutima wa Diva. Urya Diva niwe mwamikazi w'ubuzima bwanje, ata Diva nta King Sabbas. Ndumva neza yuko urya ari wategerezwa ku rubavu rwanje. That's ko bitoroshe, ariko urugamba nzorugwana gushika no kukanyuma. Films, Good News Films, Double Favor without limits.